Bakunzi ba PITV mumeze gute? Ndi Moses Angelo nkuko twama tubibakorera misi yose hano tubazanira ibiganiro bimeze neza. Umuziki, gospel, ibijanye no kwidagadura, ibijanye no kwiteza imbere, vyose turabibazanira ngaha kuri Peace International TV. Ati uyu munsi bimeze gute? Turi muri 2026. 2026 umwaka mushasha n'ibintu bishasha. Ikiganiro ca mbere ca gospel ngiye kubahereza. Turi kumwe rero na Faustin Baraka asanzwe ari umuririmbyi wa gospel kw'ishengero rya Plein Evangile Ruziba. Ndamuha ikaze ndanamuramutsa muri kino kiganiro. Umeze gute Baraka? Urakoze cyane ndabaramukije meze neza. Ndifurije umwaka mushasha abariko baradukurikirana kubera ko turacari mu bihe byo gutangura umwaka. Ndanezerewe cyane uburyo mutwakiriye abariko baradukurikirana kuri micro. Ni Faustin Baraka ndi umuririmbyi. Yesu abahezagire. Faustin, twaherukana kera cyane mumenga muri 2024 mu mpera muri Novembre nkuko mwico gihe nyene ko muri mwana duhebye none dukora bino bikorwa tubimatanije n'ibindi by'ubuzima busanzwe. Rimwe na rimwe rero usanga umuntu yabuze ariko tuba duhari. Muri 2025 umwaka turangije inyuma wamaze uri kurakora iki? 2025 twarakoze ibikorwa byinshi cyane kandi n'ubu twimirije ibindi. Bimwe mu vyaranze umwaka wa 2025 twaragaragaye mu biteramo, harimwo igiteramo cagutse cabaye mu Ruziba muri commune Muha, ikiri Muha. Igiteramo citwa Hallelujah Festival cari categuwe n'ishirahamwe gitwa YMCA Burundi. Twagize ibihe vyiza turahimbaza Imana turi kumwe n'abakunzi bacu, turi kumwe kandi n'abandi ba artiste harimwo Pasteur Masezerano n'abandi Samuel Praise, Danny Worshipper, bari benshi cyane twari turi hamwe. Kandi hari igiteramo twateguye aho twariko turahimbaza Imana kubw'igikorwa c'umusaraba. Igiteramo cabaye itariki 19 mu kwezi kwa kane, ryari ijoro rya Pasika, ciswe yarabirangije worship night. Ico giteramo twari kumwe n'umuririmbyi ya Ruvera Muhimbare, Yannick Yuta, hamwe n'uwitwa Gadi Nitanga n'abandi benshi. Twagize ibihe vyiza byo guhimbaza Imana. Nivyo bikorwa twagaragayemwo mu mwaka uheze. Kandi mu mpera z'umwaka turasohora indirimbo shasha, amaraso yawe. N'ubu rero twimirije ibindi muri uyu mwaka. Ndumva ko mwakoze ibikorwa byinshi bitandukanye. Ni indirimbo uvuze yuko musohoye imaze amezi arenga 3 yonyene, kandi imaze kurabwa n'abantu barenga 1000 kumbure n'amajana 600. Indirimbo mwise amaraso yawe. Kubera iyo ndirimbo wayitse amaraso yawe? Indirimbo yitwa amaraso yawe kubera ko twebwe abizera igikorwa c'umusaraba kivuze, donc ni igikorwa umuntu atokwirengagiza kubera ko nirwo rufatiro rw'agakiza. Kugira ngo turonke agakiza nuko hari amaraso yamenetse. Rero amaraso yawe ni indirimbo iri mu rukurikirane rwanje. Album yitwa yarabirangije. Amaraso yawe ni indirimbo ya kabiri. Murumva ko tuba turiko tuvuga igikorwa co gucungurwa, igikorwa c'urukundo Kristo yadukunze. Imana yadukunze mu gutanga umwana wayo Kristo Yesu. Ni indirimbo imara iminota 10. Ntabwo uyumvira yuko yorambira abantu? Nishobora kurambira kubera ko turiko turavuga urukundo rw'Imana. Hari umwanditsi w'indirimbo zo mu Kirundi yavuze ngo urukundo rw'Imana norugeranya n'iki? Naho isi ibiyaga vyocika wino, ijuru ikaba impapuro, nitwoheza donc amajambo aba make. Twagerageje kugira resume no mu ndirimbo ya mbere ndirimba cane amaraso kubera ko banumva nyene nyuzwe n'agakiza k'Imana. Kandi vy'ukuri uriko urayikurikirana canke wifatanije natwe n'izi ndirimbo ntushobora kurambirwa. Harimwo ubuzima. Ariko ni indirimbo atamashusho tubona. Byavuye kuki? Musanzwe bino bikorwa birasaba amafaranga menshi kubera ko tuba twifuza gutera tuja imbere. Uravye video ya mbere twakoze uburyo donc isa uburyo igaragara, twashimye kugenda gahoro
ndafise izindi ndirimbo ndiko ndategura muri album. Bientôt turakora amasanamu. Kuri iyo ndirimbo nyene? Amasanamu y'indirimbo n'izindi nshasha tuzoba turiko donc turuzuza album. Rero igituma twahishuye ari audio, nashimye ko twarangiza umwaka dutanze igikorwa gishasha, hama kandi ni mu mvo yo kubandanya twitegura kugira ngo tuzokore video nziza. Yeah. Mu ndirimbo numva yuko utari wenyine uri kumwe n'abandi. Faustin afise band, umugwi w'abandi bantu baririmbana? Bon, ndafise band dukorana kuva kera cane, Revival Team. Umugwi w'abaririmbyi turi kumwe, n'abana beza dukorana neza. Hama ku ruhande ndafise kandi team y'abantu bamfasha ibikorwa vy'umuziki. Faustin, ndazi yuko ivy'umuziki bitaba vyoroshe, ariko kandi umuntu arasha kwiyumvira ati mbega bigenda gute ko tuzi ko bizimvye, ubwo biraborohera mu kuronka uburyo bwo gusora audio n'ibindi? Bon, mu bisanzwe nta kintu coroshe muri buno buzima, ariko iyo wahamagawe donc Imana iraguha abantu bashigikira igikorwa, bashigikira iyerekwa. Rero twagiye tubona umuntu umwe, babiri, batatu dukoze igikorwa bashiramwo ukuboko, ivyo turabishimira Imana. Mu ncamake uyu mwaka urangiye, igikorwa ca gospel muri rusangi ubona cagenze gute ku rwego rw'igihugu? Bo, ku rwego rw'igihugu turashima Imana, turabona abariko barakora kandi natwe turi inyuma, turiko turakora. Rero turashima Imana kubona hari abaririmbyi nk'akarorero Pasteur Lopez ari mu bantu vraiment bariko barakora cane kandi turamwigirako. Turafise n'imigwi y'abaririmbyi Ipendo Sound, Redemption Voice, nabo batariko barakorera cane hano mu gihugu, mugabo bakora umuziki nyene donc w'igihugu, n'abandi benshi. Rero novuga ko muri rusangi muri gospel ndundi ibintu bimeze neza, kandi nanje banyitege muri uyu mwaka ko ngiye kugaragara mu bundi bwiza. Nta tunenge wovuga ati ibi ntibyagenze neza, kumbure uyu mwaka twifuza yuko aba artiste bo muri gospel hari ico bokongerezaho canke bohindura? Bon, ikintu twavuga nk'utunenge, mu bisanzwe je nirabiyeko, mu bisanzwe ntivyoroshe muri runo rugendo rwo gukorera Imana, cane cane muri iyi kariyere turimwo. Mu bisanzwe donc urakora igikorwa, mugabo kugira igikorwa kigere kure birasaba inguvu nyinshi, kandi ari abantu tuba tubona ko boshobora kugira ico bakoze umuziki wacu ugatera uja imbere, mugabo usanga nyene donc ibintu vyose ni wewe nyene. Rero ivyo biraba intambamyi mu rugendo rw'umuziki, bigatuma umuntu atagaragara ku muvuduko munini, ariko muri make turashima Imana, bimeze neza, bimeze neza cane. None haruhande y'indirimbo ugiye gusohora uyu mwaka, nibihe bindi bintu ugiye guhereza abakunzi bawe? Bo, haruhande y'indirimbo tugiye kugaragaza uyu mwaka, ndafise indirimbo zitari nke. Indirimbo nise Ineza Yawe, indirimbo nise Turafise Imana, indirimbo yitwa Mesiya, harimwo n'iya Maraso Yawe tugomba gukorera amasanamu. Urumva ko ari ibikorwa bitoroshe, turiko turagerageza gutegura neza kugira ngo tuzobishikirize abakunzi bacu, abakunzi b'ubutumwa bwiza, donc bisa neza. Rero hambavu y'ivyo turafise igiteramo citwa Ubuntu Event. Ni igiteramo kizoba kigeze ku bice 40% turiko turagitegura. Igiteramo tuzokorera mu Nyabugete, igiteramo kizoba cagutse, tuzofata umwanya wo kubana n'abakunzi bacu duhimbaza Imana. Hama kandi ibindi navyo ngira ngo tuzokomeza tubibasangize, ivyo bimaze kumenyekana. Muhezagirwe. Yes, Faustin, kumbure turangiza kino kiganiro, ni akahe kajambo ubwira abakunzi bawe n'abadukurikira muri rusangi ba Peace International TV? Bo, akajambo mbwira abadukurikirana bakomeze kudusengera, kudushigikira. Urubuga rwacu ni Faustin Baraka, ndakoresha urubuga rwa Facebook na YouTube, ndacari ngaho. Rero turafise indirimbo nziza cane, indirimbo yarabirangije ifise amasanamu meza. Ndafise indirimbo kandi yitwa Maraso Yawe ku rubuga rwanje rwa YouTube,
bakomeze babane natwe ivyiza biri imbere. Yes, ndagushimire cyane Faustin Baraka, namwe mwese mwariko muradukurikira. Yari Faustin Baraka, umuririmbyi w'indirimbo mpimbazamana izo bita gospel. Rero muje ku rubuga rwe rwa YouTube, afise abafollowers barenga 1000. Murumva yuko ariko aravyitwaramo neza, kandi mukurikirana indirimbo ziwe, mufashanye kugira ngo kumbure umuziki wa gospel ushobore kubandanya utera intambwe. Mari kumwe na Moses Angelo. Kino kiganiro rero mugire subscribe, mugire share, comment, ikibazo cyose mwifuza kugira ngo ashobore kuzocishura mu nyuma. Bye bye.